Canada ntisa n'Uburundi. Canada vraiment igihugu kiguha opportunité yo gushobora gukora ukagwiza umwimbu ukaronka amafaranga ukagura inzu ya imwe zibiri zitatu gukora systeme bancaire yaho barayipermeta ushobora kugura imodoka uko ubishatse ushobora kuvoyaja ucishije mu by'amadeni hari ideni rirakunda. Bakunzi ibiganiro vya Voix Locale, kaze mu kiganiro cacu no munsi, ikiganiro kiryoshe cane nkuko muriko murabibona twabarondereye umutumire mwiza cane kandi murazi ko abatumire bacu bakunze kuba ari beza cane. Ico umutumire wacu uno munsi yisangije muraza kukimenya. Umutumire wacu kaze mu kiganiro cacu cuno munsi. Murakoze cane. Kwivuga ntibiryoshe, kwivuga ntitwimenyereye kwivuga mugabo mu majambo avunaguye. Jewe yitwa Jean Claude Makaka, umukozi w'Imana, mu papa, ndubatse. Numva bavuga ngo umuntu yubatse n'umugore umwe, mugabo nibaza ko story natwe nayivuga umwe gusa. Maze imyaka 23 nubatse, umva ko ndahumuye. Ibihungu bitatu, ibihungu bikomeye vyiza. Yego, ndongoye urusengero, ndumwongere. Yego, mbene ko nivuze mugwiza tunga ndagerageza rimwe na rimwe, biciyemo tugashima Imana. Abarundi bati Jean Claude Makaka no mu diaspora. Bega nivyo muba muri aba diaspora, mutubwire iyo muje muva, igihe mumazeyo. Eka bishoboka mutubwire vyinshi. Je nabaye muri Canada imyaka ishika 25 kuva 1994 mu bihe by'ibyoroshe by'u Burundi. Turagenda muri Canada imyaka 25 17 nayo maze Montreal. Umva Montreal twabaye abambere bashitseyo, turahazi turahametriza. Montreal gisagara canje bakizi gose. Turi mu bubatse Montreal kabisa. Hanyuma indi myaka 8 ndunguruza ndahitwa Ottawa, Gatineau. Ottawa na Gatineau birafatanye. Naho nyene sikure ya Montreal amasaha 2. Arabaye gatonya nk'umwaka Toronto. Urumva iyo bavuze diaspora je ndibonamwo abantu benshi twakiriye, abantu benshi twaforumye, yaba Barundi, yaba Abanyarwanda, Abakongore, yaba Camerounais. Nagiye bakujye kugendana n'ama-nationalité menshi. Abahise twasanzeyo, urumva haragezeyo nageze ko nitoza ko mu député. Hariya vraiment n'ibintu gisagara nzi gose. Ndazi imigenderanire amanuze ya mibereho yaho, ndazi kigize umukebekwa sico kimwe mu Faransa. Urumva n'ahantu nzi. Yego, bamwe bavuga ko woba uri umukongomani biciye ku kuntu umeze, ukuntu uvuga akalingala ugacishamo no gatamba nyene gikongomani, ngo kandi n'urushengero rwawe rwoba rurimwo abakongomani benshi. Ico cyo mukivuga kwiki, mwoba kweri mufise amaraso y'abakongomani cangwa? Yeno ni umuhungu wa Nahimana, mwene ndacikiriwe mwene gira umuhigwe, mwene kivuto kwa Rutamanzura. twogenda gushaka kuri ndi umuhungu w'Iryasoro, mu kwa Soro. Yene Murundi gituma bavuga ko ndi umukongomani, kandi abakongomani banyumvamwo no mu rusengero heko bagendera gose. Nuko je ngikizwa ngitangura urugendo rukristo, Imana ntwaye mu rusengero rw'abakongomani Montreal. Turamenyana rero, burya abakongomani baratandukanye. Hari abakongomani bo muri west n'abakongomani muri est. Tuyabarundi tuzi abakongomani cyane bo muri est, abatumva za Rugoma, Bukavu, Uvira, Kalemi, na Lubumbashi ushatse.
abonye bavuga Igiswahili, abo bavuga n'ikirundi, ari bavuga ikirundi, abo nibo bamenyereye. Mbwa n'abandi rero muri West, abakinwa, abo je nibo narinzi namenye gose. Abarundi benshi bariko barahurumbira kuja mu bihugu vyo hanze. Mwebwe mwabayeyo igihe kinini, ni iki dutahuza kuvyerekeye hanze? Indoto zawe wari ufise uri kurajayo zarashobotse, jaragiye mu ngiro, ni iki tubwira kuri ico? Cyambere na mbere ugenda ufise izo ndoto zikomeye zo kwiga amashuri kandi tukiri bato, kugira ama university akomeye, kuba muri ibyo bisagara binini byatuma tubona mu televiziyo. Je namukinyi wa basket, nabona ko nkina muri NBA, ubona ko utunga ugira ibizu binini, ibiduga binini, ucufasha umuryango ngahanye mu gisagara ugacuba umuntu akomeye gose. Donc indoto zo gutera imbere, zo gutunga, zo gushika ku maproje manini. Wari ufise igiproje ngahanye uvuga ati kicana gikubita hasi, urumva ugenda ufise iyo migambi yuko ibintu bigiye guhinduka, ibintu ku buryo bw'amafaranga, ku buryo bufadika, yuko ugiye guhindura ibintu, ugiye gukora amateka. Kandi jewe narize amashuri, byagenze neza, bwabo nyuma biragenda neza. Iyo uvuze byagenze neza vyaradufasha umwanya, ko twe niho twari dugishika, ntitwari tuzi systeme yaho, twabaye abambere, ntitwari tuzi systeme yaho, yuko ushika umenya ingene bigenda. Abaje mu nyuma ko twarabereka ati iyi diplome yawe hari ibyo utamenye, hari ibyo utize, hari system bakoresha ngaha yo kwiga misi yose twe tutamenyereye, twe twiga gusa imbere y'amasession. Hanyuma ugasanga n'abigisha ntibabaza ibibazo, ukaza kwimubaza kuri heze ntubona bya by'ikirundi byacu. Umwigisha nawe afite igindi kura agira agenda, hagira umwanya agaca kubaza n'iki kibazo utakibajije, tuko turiga ni ikibazo ciza. Ugasanga bya bintu byacu amashuri yatugoye, ishuri yatugoye, no gusamara nyene. Umvugiye ko umujene genda ufise mu mutwe ko ugira uryoherwe, hari ibintu byinshi birukore, amafaranga yo utangwe kuyakorako, ayo mafaranga araba amafaranga. Ugasanga yari ibintu byinshi uciye gusamaza, ya maproje arahindutse, hari abaca baheba n'amashuri baca baja ku kazi, bagaca amahera rero. Je narazi kutabigira vuba, byarazi kutakunda. Iyo mvuze kudakunda, kutaronka diplome, mugabo naragwanye nk'imyaka ishika 10 n'ingahe gushika aho nshika kuri diplome yanje ndayironka, iyo lisansi kandi n'uzobandaye. Iyo ndoto nibazoje nayishitseko. Ababayo iyo tubabwiye ko dushaka kujayo batubwira bati ino nta kiriyo ntimuze, ariko turiko turabaraba bapostinze amafoto tubona basa neza, bazino n'abavakansiye kabisa, bagakora ibintu bitandukanye, amazu bakubaka, amatongo bakagura, bakabaho kwera ubuzima twese turaba tukavuga ati bano bantu bayeho neza. None mwotubwira iki kuri ivyo bintu abo batubwira ati hiyo ntitujeyo? Je novuga nti biva ni mwese yishizemo umugambi. Uvuye ngaho ufite umugambi wo gutunga, wo kuja kurondera ibifadika, amazu, amahera menshi, ntibisa. Canada ntisa n'Uburundi. Canada vraiment igihugu kiguha opportunité yo gushora gukora, ukagwiza umwimbu, ukaronka amafaranga, ukagura inzu ya 1, 2, 3, gukora systeme bancaire yaho barayipermita, ushobora kugura imodoka uko ubishatse, ushobora kuvoyaja ucishije mu by'amadeni, hari ideni rirakunda. Donc sinovuga ngo turashobora kwigereranya n'Uburundi. No muri economy twaraba ubunini bwa Canada mu nguvu zayo, mu by'ubutunzi n'ubunini bw'Uburundi ntibisa. Donc ntushobora kubikompara. Mugaye abantu ariko barakompara rero kuba hariya no kuba ngaha, kenshi bashatse kuvuga niveau de vie, style de vie, ko nyine babayeho ngahanye. Ubuzima ntibugoye, urashobora kubaho n'umuntu agufashije kandi ubuzima bukagenda neza. Urashobora kubona bikenya byawe, rero baze ko basogokuru babayeho neza, abadata bacu babayeho neza kubaho bageze. Muga rero
ugasanga ubwo buzima ubutwaye ubwo nyene ubutwaye muri Canada ntushobora kwavanza, utegereza gukora amasaha, utegereza kwishiramwo ko utera imbere. Uronse akazi ka kabiri ukagakora, nawe uravuga ati ibyo murimo murongo umukozi abatekera, murongo umuntu abamesurira, mubayeho neza. Mugabo ngiye ko arakompara ku bifatika by'amahera. Muri Canada hari opportunity, hari amashuri meza, hari ibitaro vyiza. Mugabo ngaha biriho iyo utishizemwo ukompara. Ngaha umuntu arashobora kubaho, ari ibitaro vyiza kuri niveau y'iwacu, hariho amasoko meza, ibiciro ni vyiza, ibiciro bibaye. Mugabo rero navuga uti pouvoir d'achat, est-ce que ndafise ubwo bushobozi bwo kwiha ibyo nshaka? Naho bidasa Canada n'u Burundi. Nicyo gituma abantu bavuga ati nogera muri Canada ngaha anye biranani hari yavyo kundi ko yari yaronka akazi, noronka ubwo buryo, noronka ubwo ayo ma opportunity ari karaza no gukora business, kandi bagiye ukabona abantu bagarutse bafise ubwo buryo. Haga rero bari sena bakavuga ati ubuzima bwabo buragoye, muruhuka, uritekera, urikorera, ibintu byose ni wewe, ikintu cyose za kukubitika. Mugabo hariya niko babayeho, iyo ubimenyereye usanga ari ibintu umenyera ukabikora byiza. Mugabo rero utiteguye, ukadanaza itongo ryawe ngaha, ukadanaza inzu yawe ngaha, uzibugiye kuba mu ibyo uri kurabamo ngaha, ushize hariya birakugora kuko ntiwiteguye ko ugiye kubaho ubuzima bugoye bwo kugwana. Utereza kubaho nk'abazungu n'abantu b'abakozi bakoze kuva ari abana, ntibatanga gukora bakuze, batanga gukora ari abana, baramenyereye akazi, baramenyereye kwigwana kubaho. nta ushinariwe. Umwana bamusora kenza 17 ati wesha yitegure uheje amashuri usho yimenya university nuzoyigira uba ngaha. Abavyeyi babwira umwana guco yatangura kurondera akazi kenza bayatanga gukora. Urumva umwana w'umuzungu akora guco, none umwana w'umwirabura ucamera guca, umwana w'umurazi ucamera guca, ateza gukora. Urumva rero ivyo rero utateguye abana, utateguye famille mugiye kubaho ubuzima bw'abakozi bw'abantu bakora. Uzora umuntu umukozi avuye ngaha agashika hari umukozi avuye ngaha yarakora, biroroha ashika akora, agwiza umwimbu, akazi kamwe tubiri ntitumugora, ntitubintu bimutera ubwoba. Kwera iki ngaha yari umukozi, yari umuntu agwiza itunga, hari umuntu agwana, hari ugasanga rero aho biramworoheye. Rero naho rero mvuga nti no kwitegura imbere yo kuva ngaha uzi ko hari abantu bazogufasha gushikayo, bakubwira ngene bizogenda. Nta gihugu na kimwe coroshe, ntazobabesha. Nta gihugu na kimwe coroshe, abantu bose hose uza kumenya kwigwanako, kugwana n'ubuzima. Yego ivyo Imana ihezagiye ntawe ushobora kubibloka. Uwi Burundi, uwa muri Canada, uwa mu Bufaransa, ivyo Imana yahezagiye Imana irabigwiza. Yego umva muri make hariya nta blague gukora kazi kutumika no gukora kandi igihugu c'akazi. Bavuga ngo nta kazi kariyo cyangwa ngo biragoye, sinzi uwo muntu yobari mu gisagara iki. Sino muri Canada ubunye twita mu Gifaransa bita plein emploi. Ni bihe hari ubuzi bwinshi, ni bihe n'imvukira tuvuga abazungu canke abantu twasanze batashaka gukora ubuzi busanzwe. Oya, bashaka gukora ama business yabo, ibintu byo muri internet bakorere muhira. Ubu niho ibyo bigezwe. Uco ugasanga ari mufasha imodoka kuri Amazon, tangishaka gukora bamutwara. Usanga yo ubuzi ni bwinshi. Umuntu ateka arakora ubu ntazovuge ngo Imana ntiyamugiriye neza. Oya, Imana abantu ariko barajayo basanga ubuzi ari nk'umwe ndavuga ngo jya nawe ubuzi buruzuye. Gusa no kuraba wowe ushaka iki. Ushaka gukora akazi ka misi yose gatoya cyangwa ushaka nawe gutera imbere, ugende kurondera ubuzi bunini bw'abaganga, bw'abavoka, ubwo buzi nyene bwo hejuru buhemba menshi, cyangwa wigire business. Nigakoze kuva mu Rwanda sari yanye agira business, cyangwa ugire business yari yanyera mu opportunity isufi kugira
igicapo ciza ca business ca gukora kirazi nk'umumama ambabare niba ndabivuze arateka isombe naho uri Toronto naho uri Montreal Ottawa he wofa ugira commande sombe ziragushikira business hari abazana ibitoki babikuye mu Buganda bagashika hariya igitoki caheze baje kugura bari igitoki kingana gucana cyaje kwinza amadolari amajana 2 igitoki imihwanyu bakagwana imihwanyu business room. Ego birashoboka igihugu cacu kikaba kitaratera imbere ku rwego tuvyifuza ko mbega hari impanuro mwoduha kugira ngo ntitugume twiyumvira kuja hanze ariko igihugu cacu tugihindure igihugu nyabagendwa gihurumbirwa n'abantu bose. Ni vyinshi umuntu atanga dudondagura niyo biheza mugabo nibaza ko d'abord ni changement de mentalité d'abord guhindura ko nyene twiyumvira ko nyene twibona umunyafrika arashoboye aba Nigeria ntibashize kuri irya niveau bariko kubera imana bakunda kurusha abandi oya harageze ahantu aba Nigeria avuga ati turashoboye abega badangote ntibamye badangote kujya oya hari aho batanguriye ubu tubona ari igihugu gikomeye za Botswana ziko ziraduga za ibihugu byose ko by'Ethiopia ibihugu bikomeye donc bitangura muri mentalite umuntu akavuga ati ndashoboye tiwe iyi mugambi no ngaha woshoboka hamugatangura utanguranye intege nke nta kibazo utanguranye n'uburyo butonya mugabo ugatangura kenshi niko twibona yuko tudashoboye yuko atawugufashije atawuguteje imbere atawugiye inyuma yawe bitakunda mugabo sivyo aho utanguriye hose Imana irahezagira imbuto yose uteye Imana irayivomera reka umuntu ahindure gende yumviye nawe uva ngaho kugenda muri Canada udahinduye mentalite nari yakugora rero baza ko umuntu yatangura mentalite hanyuma aho uburongozi bw'igihugu bugakreya ama opportunité bugakreya iyo economy ituma abantu bisanzura bakora entrepreneuriat uko bavyumva bagashigikirwa amwe umujene agiye muri banki niba muraba umengo nashoboye nacogira ubunya turumva za payeje ziko zirakora zitahingurane hari ba compagnie iba nibyo nto tugitangura mugabo kiraza gusuzugura mugani jambo y'Imana tugira ati no dénigre pas ou ne néglige pas les faibles commencements yego yasho gutangura ari bito ko uburundi ni buto kandi twaciye mu bibazo byinshi mugabo ivyo bito nyene muri ivyo bito Imana irashobora kuduza abagabo n'abagore bakomeye hama tukuzumva ngo badangote birashoboka gusa ni iyo environnement iyo system bayishigikire bashigikira abajene bashigikire n'abatari abajene imigambi yo myinshi iyi economy yiyumvire entrepreneuriat yiyumvire vraiment uteza imbere abantu kugira imigambi mito ibihugu byinshi byabaye développé n'ama petite et moyenne entreprise byinshi niho nabonye economy y'igihugu ihinduka mwanya muto ibyo gukorera muri informel ni petite et moyenne entreprise bavyorganize bibe officiel umujene ariko agira imigambi yiyumvire aussi gukunda igihugu ariko nama mbona patriotisme nibaze ko bose yabugira kuri ya patriotisme gukunda igihugu abantu bakunda igihugu ni baki ndabivuze ko era maze kubibona gukunda igihugu c'est pas kugikorera no nugikorera utashira inda yawe imbere udashira inyungu zawe imbere wiyumvira ko igihugu kigukeneye kugira ugishitsa gukunda Uburundi kuba patriote hamwe umuntu bamuhaye amabanga yiyumvira abandi ntiyumvire we ico kintu naco nyine tugihindure tuyumvire kazoza ku Burundi mbega Uburundi bwa 2040 2060 2050 ciwe ndagukunda guterera gute ko nterera iki umuntu wese afite muri leadership abona ati je noterera iki je nje gukora iki ubwo niyumvire ngo je Uburundi bwomba iki nkuko banuze Kennedy yavuze ne dit pas que
qu'est-ce que le pays peut faire pour moi. On me dit plutôt qu'est-ce que moi je ferais pour mon pays. Ntuwibwire ngo mbega ngo igihugu conkorera iki. Ko turazwi abarundi turi abantu babasavye. Therefore muga twiyumvire duti mbega je nokorera igihugu iki kugira kigire n'intambwe ntoya. Je mu byo ndimo je nk'umupastor. Ciwe mvuga mu mutwe. Ndatera ivyiyumviro. Ndafasha aho nshoboye. Aho nyene aho mbe nogira iki kugira na avance. Nawe aho uri guti nani nokora iki. Twese turafise ico twokora kugira duteze imbere. Tuba patriote. Yego. Muhejeje kumviriza umutumire wacu ku rugendo yagize rw'imyaka myinshi mu gihugu ca Canada, yaduhaye n'impanuro k'ukuntu twovyifatamo kugira ngo natwe duteze igihugu cacu imbere kugira ngo kibe gihurumbirwe n'ingenzi, eka natwe ntidusubire kuzera cane inze ariko twishimire igihugu cacu. Murakoze n'ubutaha mu kindi kiganiro.